Amakuru y'uko Burundi buriko burakira inkino mpuzamakungu za volley-beach yoba yaragushikiriye. Ejo ku mugoroba itariki 11 z'uku kwezi kw'icenda niho Perezida Evariste Ndayishimiye ari kumwe na Lydia Sekera arongoye ishirahamwe ry'abanonotsi mu Burundi n'abandi bategetsi bugurura icese ihiganwa ry'urukino rwa volleyball ryitwa World Beach Tour Pro Bujumbura Features. Muti ivyihiganwa mpuzamakungu ry'umupira w'amaboko ku musenyi volleyball beach mu Burundi bipanze gute? Niyo nkuru nyamukuru tuzakurabira hamwe no Musi. Mwiriwe, ni David, nizere ko meze neza. Ku mucanga wa Bujumbura niho imigwi iva mu bihugu 11 igiye gutana mu mitwe uhereye ejo hahise itariki 11 gushika itariki 16 z'uku kw'icenda 2024. Ibihugu vyitavye iryo higanwa akaba ari 11: Ubudagi, Kenya, Tanzania, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani, Finland, Ububirigi, Hongrie, Ubugiriki, Sloveni n'Uburundi bwakiriye. Mu rukino rwuguruye iryo higanwa, Uburundi bwatsinzwe iseti 2-0 n'Ubudagi. Ibihugu 30 nivyo vyari vyitezwe muri iryo higanwa, ariko 11 nivyo vyari bimaze gushika kuri uyu wa mbere. Imigwi 7 igizwe n'abakenyezi 14 n'imigwi 10 igizwe n'abagabo 200, no kuvuga babiri kuri buri mugwi nibo bamaze kuhashika. Serge Ntakavura, umuyobozi w'ishirahamwe ry'umupira w'amaboko wo ku musenyi volleyball beach mu Burundi, yavuze ko imigwi imwe mu itashoboye gushika yatinye ko yo kwandura kakaranda mpox. Yindi nayo ngo yahuye n'ikibazo c'imyerekano y'abakozi bo ku kibuga c'indege c'i Nairobi muri Kenya. Sijambere izo nkino zibereye mu Burundi kuko zari zahabereye mu mwaka uheze. Hari kuva itariki 17 z'uko 8 2023 gushika itariki 20 z'uko kwezi nyene. Zabereye ku musenyi kuri Petit Bassam. Ibihugu vyitabiriye iryo higanwa vyari 8, harimo Ubwongereza, Espagne, Kenya, Tanzania n'ibindi. Hari ikibazo c'uko mu Burundi atabibuga bibereye vyo kwakira inkino nk'izo bihari. Iciza nuko atakinini vyishe. Vyashikirijwe na Serge Ntakavura atwara ishirahamwe ry'urukino rwa volleyball mu Burundi. Hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kwigenekerezo rya 3 Nyakanga uno mwaka. Ico gihe Serge Ntakavura yagize ati: "Naho tutararonka ikibuga cabigenewe coza kirabera kayo mahiganwa, umusenyi dufise ni mwiza, nta kibuza ko amahiganwa akoreka." Yifuza ko ku mwaka boza barategura amahiganwa n'imiburiburi 3 kugira ngo bashobore kuduza urwego rw'urukino rwa beach volley hano i Burundi. Mbega ayo mahiganwa ntitwoja no kuyaraba kubo vyoshobokera? Dutandukira inkuru ngufi nazo. Umugwi w'umupira w'amaguru wa Rukinzo warafashe indege ejo hahise itariki 11 z'uku kw'icenda turimo, werekeza mu gihugu ca Tiniziya. Ugiye gukina n'umugwi wo muri ico gihugu CS Sfaxien. Rukinzo FC iri mu Ihiganwa Confederation Cup rihuza imigwi yatwaye igikombe c'ihiganwa rya kabiri mu bihugu vyabo. Rukinzo nayo niyo yatwaye igikombe c'umukuru w'igihugu. Ubu rero bariko bakina inkino zo gukurakuranamwo. Bazokina kuri uyu w'Imana uza itariki 15 z'uku kw'icenda urukino rw'ibanze. Hama rwo gusubiriza ruce ruba itariki 21 z'uku kw'icenda uyu mwaka nyene wa 2024. Rukinzo FC yaheruka gusezerera Horseed FC yo muri Somali muri ayo mahiganwa nyene. Hari yegereye y'abakozi bo ku kibuga c'indege Jomo Kenyatta yari yahungabanije kuri uyu wa gatatu. Ico kibuga cari gisanzwe gikoreshwa nk'ihuriro nyamukuru ry'abafata ingendo hirya no hino mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Ingenzi ziharugwa mu majana bagumye mu kibuga indani. Iyo yegereye yahagaze inyuma y'amasaha 28 y'ibiganiro. Abaserukira amashirahamwe aharanira inyungu z'abakozi batangaje iyo ngingo yo gusubira ku mirimo ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu. Hari nyuma y'ibiganiro n'abaserukira leta. Mu vyo bumvikanye harimo ko abaharanira inyungu z'abakozi bazoba bafise ububasha bwo gutuma ingingo badashimye mu itunganywa ry'indege idashobora kuja mu ngiro. Abo bakozi bari bagiye muri yegereye biyamiriza itunganywa ry'integuro
yo gukotesha ico kibuga c'indege ku kigo c'Ubuhindi Adani mu kiringo c'imyaka 30. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje tuzosubira ejo.